ubu rero kubijyanye na permis na passport niki amakarte ona commande nyinshi kandi twaratanze uburyo n'ingufu ziko zashaka kugira bishuye gushika hakiri nibaza yuko atabuja gari buzosubira kuba burya iyo lo produit bayera ni ikitera ama speculation kuba handi hantu twoja dukoresha passport y'u Burundi ntacyaba pression kandi ngaho kuko umukongomani wewe utanga miliyoni 2 yigira muri Serbia gashika mu Birigi serie wowe aya madesa atrani uza kuzana wewe baza kuraba mu nyuma wewe yamaze guheza kuko ayironka mu munsi umwe nibaze rero yuko ivyo twogira abakozi bavuye mu makomine ya kera ganagenda bari menshi ukijanye na permis na passport kuko urazi nko muri passport ngaha baringiza amahera menshi andovize ku maviza n'ibiki ubu ama service yose yingiza amafaranga mutu yakiza kwingufu kugira ronke priority mwo baronse priority yo kuzana 300,000 carte za permis ubu ziriko ziraza no kuri permis la même chose nibi two turagira bya resident étranger kuko ni ibintu biduha amafaranga facile mwabonye ko twashizemo carte de résidence pour étranger igirihwa mu madolari aho kuri hope hari ibihumbi bishika mu 8 y'abakongomani muri nondwe tutangura bategerezwa kuza ngaha muri pafe bose tubane dushire mu ngiro rya tegeko tuzoza kubaha amakarte muga twamaze kubasansuma kandi bamaze kuriha muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza ukubaho neza no kuba ahantu heza ukuba ahantu heza bituma urota neza indoto ziterambere abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore n'inzu nziza igezwe hiri mu rupango rwiza cyane ishobora no kwakira umuryango wose ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza umutekano waho wizewe amasaha yose kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye yindi nzu bita annex nayo nyene ikwije byose bikenewe ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi byose byankenegwa birahari iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yizi kugindwi aha kayaga katanganyika kagucijya nino hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 icenda amajana 11 ubaheza ukarota neza wozondunkiye gusaba warishe cent transfer muri konti muri Kopeki muri poste none sinzo nizo twugaye ngaho kuko gushika no munsi abantu turiha nituzi ko turiha abantu bukuri cyangwa atarabukuri c'est valable muri ARB ngo acyunze chantier muri Oboa c'est la même chose bazana liste ngo duha amafaranga tuje kuriha abantu babazamu muri education bajya bazamu bacunga ku mashuri turunka gute amafaranga nituzi ko bariho cyangwa batariho mugambwa ati post kuko tubavuze ngo ni kuri Bujumbura ari na hamwe poste idahari cha uja kuri poste kwegereye ikundihire poste izoki infactira service ya impulse kandi cindihira hakiri kare nzuma ndiko ndaduza poste en terme ya inclusion financière hanyuma poste niyagira amakosa nzocamenya ko mfatana na poste ayo sana ma strategie dushira kugira amafaranga akoreshwe neza burya rero sikuba ngo ngire strategie ya corruption nabibonye rufiri yabishizemo ngo nta mara twabonye yo gufinansa ngo strategie ngo ya corruption kuko nawe arashaka yiwe yo kujya kwigisha abantu none nashiraho digitalisation sizo ariko ndagwanya corruption nibaza yuko simaka dushiremo byabi kuko twari dufite brigade anti corruption twari dufite cours près de quoi anti corruption none byaratumye ko igiturire kigabanuka bikunda il faut des mécanismes ibora yako batiba ibi byakaranga muntu mukabona turabishizeho birakunze iyi ID numérique mumenye yuko tuzwa dusezeye 80% y'igiturire na 80% ya malversation kuko uzoswapinga ikarate tout simplement menye yuko naka bamuvuye kwa kangaye ngo mangaka ko example son excellence yagiye muri Burunga ku bitaro bamubwira yuko on a césarisé 17 femmes yabivugiye muri forum des femmes kiyagenda ari maze iminsi nciyenga ndabivuze abantu barakoma induru mu marezo sociaux yuko numva umugambi yuko ngira iki nabane karabaye noneho nije nakitse umwasi mugabo numvise ko kizigenza yonyine yigiriye mu bitaro bakamuzanya factory
ahantu mwikaye abagore 17 bagira cesarienne yabaga ati munyereka aba bagore babaye cesarienne akabago navuze ni byawe ndiko ndavuga koko nivyo reka rero tubandanye ijya ID mukabonera abonetse nabiya bifumbire tuzoshobora gushwana n'umuntu nibaza reko tuzogikoresha yavuze ikibazo cya mini imprimere muri communication cyane cyane muri publication et presse nibo bayisabye bavuga ati uwemprimate muri hamara menshi muyiduhaye bizoca bigabana mugabo lide mwazanye kubera iki tutoranforcer l'imprimeur existant kandi abifisemo uburambe kuko bo barasohora misi yose icyo bavuga ni ikihe murabona Renouveau ko tuyironka misi yose inyuma page zitatu za nyuma ziriko ma publicity ajya amafaranga nayo bakora ajya muri compte général du trésor ni menshi cyane nk'ubu dernièrement on a nivelé presque 5 milliards y'ama publicité gusa yaciye muri Renouveau kuko bose niho bashiramo ma appel d'offre bashiramo byose nukuri amafaranga barayinjiza rero kuyishiramo bari ko muyinjiza reka tubahe l'outil ba permettre gusohora mugabo l'idée yazanye honorable Louis mbona yuko ari nziza cyane ko twoza bakaza kuvyiga nyine bazobikoresha tusa byoba byiza turamfurishije kujya tubaha konkuru ko naho ndasohora konkuru ngaha na exit konkuru na exit bisohora RPP kubera iki tutobana ibi bya press yashaka gushiramo tuko turaduza amakapasite yabo nk'ubu ino saha tuvugana bari bafise marché ya UNICEF mugabo bari babuza amafaranga on a été obligé yuko wajya gusaba amafaranga muri banki leta irabakuvura twaba twe n'amahera tubaha nimugende mufate amahera ko bazanye kontra bati ngiyi kontra turifise ya UNICEF none mutubuzi konti ducike ko UNICEF yaronse yaduhaye marché ko imprimira ibitabo ko nabona ko ari ibintu biza kuduza twaba nimugende mufate deni leta irafashe responsability kuko twobiza ko amafaranga baronka atasubira guca muri leta nibaze ko ni ikintu yavuze cya imprimeri yoje hariya surtout ko yavuze ikintu ki très important izoja mu nzu bapanze kuko uravye installa ugashaha amatara byose ainsi de suite on n'avait pas réfléchi à ça mugani baza yuko c'est une observation très pertinente twokorera honorable Denise Ndadaye yavuze ikintu kijanye no kwemvisa ama machine yo kurima uherukana kinga mvuga ni ari ama initiative barakugwa nibaza yuko ari cyumuro cyiza mugabo gisaba yuko twemvisa kuki tuzoziha abandi ese ni leta izobikora abantu bakaziha buke buke ese ni leta izogira donc nibaza yuko twojya muri yo sens tukavyumvira ese ni leta izogura ama tracteur yashire ku ikomine weekend haze gukota akose igaruke hahandi nyene ni na ma reflexion munategezwa kugira ibintu nk'ibyo ko nko muri ministère ya infrastructure mwabonye ko bashyizemo kugura ama tractopelle bashyizemo iki bavuze ko tugiye kuronka amashantier menshi cyane ruguru abatwara ubuhana ARB ni bogura ama machine ubuzoza gukora aya masoko akotere ijya agence de location du matériel bazi gukotera au niveau provincial icya kabiri bavuze na son excellence yakivuze ati none ko tubona bakeneye bose gravier tukaba dufise imisozi nitubafata iyo misozi tukazana ama concasseur akagira ama gravier hama bakaza baraza kugura gravier muri leta ibyo byose ni ibintu twagiye turiyumvira nibaza ko vyofasha exposé de motif mwavuze yuko ko ya dernier tiré muri ministère agriculture ariyo 2,9 milliards ya indemnisation ya population ya Nare House ko bigaruka deux fois donc nibaza naho nyine kutuza ku verifier ko ibiri muri exposé de motif ari byo biri muri loi projet de loi honorable Denis Kaya yagarutse kuri article 109 kuri 50% de bénéfices za BRB kubera iki 50% nibaza ko nakishuye hanyuma ikindi mwavuze ki article 57 ku miduga ku ba SP n'abandi ati kubera ko umushikiranganje agira imiduga ibiri oya aha twari ko turavuga d'abord twari twifuza kuraba yuko bose bajya muri kategori imwe y'umuduga ijya effectif na kare bafise umwe ama umushikiranganje cyangwa nibaza ko hariho ibindi bijanye na poste ariko niko no bivuga sino sinibaza ko abashikiranganje bose bafise ibiri irashobora kuba ari privilege kuri bamwe abandi ko rero n'ahandi babura no bagiramo ko rusanga byagenze sino ku by'imiduga ibiri kubashikiranganye nibaza yuko atari decision cyane
ari muri reglementé nibaza ko bibana na ministère ngene biri doté ahantu ko ama ministère yose usanga adafise uburyo bungana. Allocation yo kubaka muri ministère ya finance sinakibonye neza iyo allocation mwavuze kibazo mwavuze ngo allocation yo kubaka muri ministère ya finance sinakibonye neza ico mwashatse kubaza sinzi yuko yo guha umucyo kugira tucishuye twamaze kugitahura neza. ko turazi ko hari ibindi benefice de change n'ibindi tusa ayo ma benefice yose bica bigenda gute hama kwiki cha malocation nagize amakenga kubona ibijanye no kubaka ikigo cha OBR ESG biri muri allocation ya finance oriye yo kubibona muri infrastructure. Okay, murakoze. Nanguye kuri ico cha OBR yo OBR no kwisanzwe twagwa bobo tunabaha amatranche bo OBR ni sico kimwe nabandi bo twaha amatranche bari directement kujya virago na mouse bo bari directement ko barafise statut spécial tumatacha haja aya ESG nayo no kubiyagarutsi kandi ubu ESG iri kwirubaka baraheje nivo ya mbere ya kabiri baza yuko c'était dans l'optique yuko bahera sino bindi byose muri infrastructure niho birimo hanyuma naho babise biri muri infrastructure turabise direction ya patrimoine byose turabicentraliza hajya muri finance hami 50% mu buze ati kubera 50% bebe nibi kugira tubishike ko nivya byo twashobora twe tujeje gustabiliza ngo iyo tugize ingorane ama perte de change ngo tuca twikora kuri amafaranga twagize ntitwashatse kuja mu detail muga kwari kugira d'abord tubona ya mbere ko je ikibazo nabaje gouverneur none ko ya avance ko tusaba 1.2 kanatwe tuje mu kuri rudanda wewe kuyansa kanatwe tugende tuyaronde nibaze ko hari muri logique sino bobo argument bazana nuko iyo habaye ingorane ariyo bikora ko kugira bazi gustabiliza marché cyane nico bavuze. Hanyuma mu gutegura budget le plan comptable ko yohinduka burya le plan comptable national ya dukoresha les privés bakoresha iratangandukanye na le plan comptable de l'État mugabo birafisa aho zihurira ubu twe turiko turaactualiza le plan comptable de l'État kugira icijana n'ibintu turi mu bya budget programme n'iki kuko hari igihe tutigeze kugira consolidation y'amakonti n'ijya comptable n'ijya plan comptable yindi nayo ni kuri abactualize ko yindi ya data de 13 si je ne me trompe pas. Honorable Dieudonné yagarutse ukibazo kijana na passport 150,000 passport zateguwe mugabo akaba ibibazo byo kutaronka passport tiko tubitegekanya gute bya duhagarika gatyaga hari habaye ikibazo cy'ingene turonka bijya bipapuro ngene vy'imprima no kuri permis la même chose mugana agenda bari menshi kijanye na permis na passport kuko urazi nko muri passport ngaha baringiza amahera menshi andovize kuma visa nibiki ubu ama service yose yingiza amafaranga mutu yakiza kwingufu kugira ronke priority mwo baronse priority yo kuzana 300,000 cartes za permis ubu ziriko ziraza no kuri permis la même chose nibi two turagira bya resident étranger kuko nibintu biduha amafaranga facile mwabonye ko twashizemo carte de résidence pour étranger igirihwa mu madolari aho kuri hope hari ibihumbi bishika mu 8 y'abakongomani muri nondwe tutangura bategerezwa kuza ngaha muri pafe bose tubane dushire mu ngiro rya tegeko tuzoza kubaha amakarte muga twamaze kubasansuma kandi bamaze kuriyo ugiye kuri lumière c'est la même chose aha bitemberera badafise ibyo bintu byose kandi na kesho za sécurité zica zitworohera tuba tuzi abinjira n'abasohoka ubu rero kubijyanye na permis na passeport niki amakarte ona commande nyinshi kandi twaratanze uburyo n'ingubu ziko zashaka kugira bishoye gushika hakiri
nibaza yuko atabujagari buzosubira kuba burya iyo lo produit bayera ni ikitera ama speculation zikwiye nta muntu asubira gutonda hajya gusa twaragize rero nagenda kivuge ngaha cyagiye bijya bintu bya Serbia byaje twahaye ama passport abantu benshi biyita ko ari abarundi atari abarundi kubera possibilité twari dufise yo kuja muri Serbia avec le passeport burundais ni hajya byarateye navyo nyene serancher burya ari aba étranger benshi cyane bisaba yuko twokwisubira ko natwe nyene abo duha impapuro ibyatumye bijya bipapuro zya mapuro zihera niko tutashaka kubivugisha ukuri nk'ubu twokumva handi hantu twoja dukoresha passport y'u Burundi ntacyaba pression kandi ngaho kuko umukongomani wewe utanga miliyoni 2 yigira muri Serbia gashika mu Birigi serie ubu aya madesa atrani uza kuzana wewe baza kuraba mu nyuma wewe yamaze guheza kuko ayironka mu munsi umwe nibaze rero yuko ivyo twogira abakozi bavuye mu makomine ya kera batarahembwa kubera ministeri ya finance yanse na finance yaragowe n'ukuri none finance ni itegura imishahara ni ministère sectoriel ijya muri fonction publique twe turabapayera gusa nukuri moza muratuvugira honorable Diedo ko turazi yuko twe turi ku matake menshi n'abantu babifuza kudushikana mugabo ico ikinde menshi ni verseri muri Bibiliya ukwizigama ihanga ni kwizigama umuntu niko muri yo buhanditse ukwizigama ihanga ni kwizigama umuntu aka kazi nkora nta nyungu personnel ndondera umuntu azogerageza ngo kunshikanayo ntibizokunda iyo ndabivuga atabyo gucisha ku ruhande no se opportunity nyine ndabivuga namba ari umuntu akora kunshikanayo ariko agwana n'Imana yo mwijuru ibi nibinyoma rero vyambaye ubusa barigeze kumbwira nguyu umugenzanje tukikume muri best tukikume presidence honorable people ndagacishemo chise muri best chaque mois bazana retenir la source ya 14 miliyari zirenga son excellence cyaravuga ati none na liste yabo bantu bagiriye amaroteni turaba abo bantu cyari kirinye kimwe ngo rungika muri BCB rungika muri Bankobu hose nabisanzeho jewe gerashitseho itariki 18 z'ukwi 12 2023 ukwezi kwa mbere nabishikiyemo ari instruction y'umukuru w'igihugu nja kwishira mu ngiro bamaze 2 mois yari yaranse wenye ati batazanye detail reka amabanki yose cyarakomye indurungu rumvango ngo utwara best ngo arishe ngo amabanki agira hombe ngo nitugiye abantu ma découvert ngo uyo epipode yaje kumbwira ati wowe utaravye neza bazoguturira mu ipine ni kubera iki ni wazibiye amabanki yose ageragira ikibazo ni jewe ndafise ingufu zo guhagarika ivyo bintu rero iyo kampanye ya diabolisation ihagarare nta kindi kintu ndondera jewe atari gushira mu ngiro uno mugambi wo gusa unagura ubutunzi butuma dusubira kugira isura nziza nibaronderere muri fonction publique nibarondere mu ministère sectoriel est-ce que amadosiye yawe arakwiye finance kwitaja kuraba ivy'amarukitema icyo nibaze ko atari ibintu byiza cyane hanyuma ari gihe twicara ahantu hamwe tukibaza none twe dufise ikosa iriye mu bintu turiko turakora ko je navuye ngaha hirya y'ejo saa 11 yo mu gitondo nazindukiye muri conseil des ministres nkaza nkarara ngaha umuryango barahevye 6h du matin nzindukiye Gitega muri hariya mu vyaba byo kinyama byo kuvuga émission publique plutôt ko umuntu atakijya n'ivyo kujya umana ko umutima uri kuratera ahantu hose aho ko mudushigikira no ko mudushikana yo kwe nukuri tuza turaraba ibintu tuvuga yuko tutarondera gusa nitugwa mu mutego w'abantu turiko turakura muri zone de confort yiwabo nimugwa mu mutego y'abantu dukura ku masahani bajya bonyine badashaka dusangira ifa ko dusangira nama ndabivuga misi yose yuko abarundi twose rimwe oya ifa ko twonka yose
hari abantu bisigaye iwabo babonka bonyine. Iki rero ndakivuge ndagishimangira ko nta nyungu personnel turondera nuko amafaranga akoreshwa neza kandi n'amaresultat tangible. None nimushima ko idolari ryagabanutse, nidushima ko inflation yagabanutse, nidushima ko no muzuza kwicara ahantu atade nimerani ya bapartenere, quand même il faut ko tuzamuna dutera intege natwe mu byo turiko turakora, natwe turakeneye kubyibuha. Honorable Suguru yatanze proposition nyene obereye korana na Tanzania kubijanye n'amakori ingene bigenda, aratanga na proposition ijanye nuko fraude yogabanuka ku mipaka. Nibaza ko ibintu ko turajya mu byo gukorera duhanahana amakuru bizofasha cyane. Ibi bya commerce electronique murabona yuko biri mu karere byo dufasha cyane. Aha dupataje ama information abari hariya ikobero n'abari Tanzania bose biraza kuzodufasha. Hanyuma yuko turi trop ambitieux muri icyo kintu, nukuri ni turi trop ambitieux, nukuri ntwashira ingufu zose mu gutoza amakori. Obere itaraza twari kuri mwendo 500 miliyari. Kuri no saa tuvugana twari dufise mu matura miliyari tuzotoza kuri ne exercice, aracariho tugorane muga tugeze ku matura miliyari, kandi turabona ko bigenda biduga. Haracari ibisata byinshi bitaratozwa, tubigiyemo bizozana amafaranga dushoye gufinansa ekonomi yacu. Hama tuce tuzana amakomine aho yabaratoza. Moraneri inkuru abantu bo muri komine nahangwa tuvukana, ni none dufashe amabuye dufise hajya haruguru kwikariye, tugafata imisenyi dukura hariya tugashiraho utumashini bajya bagira, twobura amahera yo kwasiga isagara ntibikunda. Imisenyi, amabuye, amasoko, ibiki byose hariyo byinshi tutuza kusaba muri leta twokwikorera twe twenyene. Ibi rero byose niko tuduza amafaranga leta itoza. Honorable deuxième vice yabagiye ikibazo kijanye n'ibikorwa byo kubaka uruzi rwa Gasenyi, ati ni kiye mwizero twobaha ko byakozwe kijya gihe. Ubu nizere ko ababishizemo Ministère ya Infrastructure yafashe amamezuro yose kugira ngo bisubire nka bya bindi byaciye bisubira kubomoka. Nibaza ko bagikorera ko cyane ko babona ubu abantu babangamiye no munsi n'Ministère ya Infrastructure cyane. Mwarabonye byabaye Karusi, umuntu avuga ko ariko rubaka shanti, ni mubazi gituma sare yo muri Rohero batarayinjira, bijyanye n'icyo bizi ku mutwe. Nibaze rero yuko nabijya na cyane ko biri inyuma yo kwantare bakazobikora nabi barizobagwana. Nibaza ko ngaho gufata amaprecaution wabo kandi baza ko bayafashe. Honorable Tantine yavuze ikintu cyane na allocation ya priorité byagarutse kabiri kuri campus kiri, navuze ko tuza kukiraba. Hanyuma na kijya cya appui au vulnérable cyagarutse 2 fois, acyaravuga cya Ministère ya Education cya forage yuko cyagarutse kabiri, si je ne me trompe pas, nacyo nyine turaza ko verify. Acavuga ikibazo cy'abafournisseurs batanga ibikoresho byo kubaka amazone batararonka gahembe. Nta kivuze ngaha twarabahaye amahera yose muri budget, amahera yose yarasose. Nibaze ko mu byo yije izotanga izoza ivyerekana. Honorable Vincent yavuze amafaranga y'ubutare atubwira 1,600 cy'amatoni. Sinzi ko abafise calculatrice mwaharuye, abafise calculatrice baza ko mwaharuye. Yavuze 1,600 toni, no kuvuga ibi nico bita minere do yabijya bakura hari ikivamo 80 combien % ivamo korta, hanyuma indi 15%. Narinze gukekeranya abizi nawe nyine aza kudufasha aho nyine tubigenze. Ikindi rero kituremesha no kuno munsi kuri bya butare buva hariya ikabarore muri Komebu, turi muri negotiation yuko tugira contrat charge mu kurindira yuko kontra ihera ku munsi baraduha ubutare kugira ne basubire kutuha ibiharuro bitari byo. Honorable Ipopode yavuze ikibazo kijanye nuko abanyabunga baja muri cagi muri ya exposition ya Juakali yuko bo kwitwarika gute. Nibaza yuko
twogifata tukazokikorera ko tukabaza abari muri ministeri ya EAC ingene gitunganijwe ko sinotanga inyishu ataco nakoreye ko Honorable Salvatore mbega twarasubiriye ibyategeko bavuga yuko duhagarika ry'amasosiyete akora ubusara bwayo n'izindi zose ati birimo ari iminyanyuro yakozwe yari yayivuze yuko ari kubihagarika nibaza ko twe tuzoyishira mu ngiro ko izoza kuko nicyo duhamagariwe icyaguseko mwakivuze kijyana bene gihugu kimaze iminsi kivugwa cyane yo kwagira amaetude kugira barabe nyine ubuzima bw'abene gihugu bwize niho fata ingingo kugira abanyagihugu bashoboye ukingwa bubatse ibyashemini nibaza ko ari proposition nziza ko abandi bavuga ati swat abene gihugu barimuka swat guseko yimuki mugaye proposition mwatanze yuko bakora chemine aho ko bisanzara mu kirere babikanaliza abahinga basuma nibaza yuko gikora mu cyane musaba ko twohagendera nous allons transmettre au ministre ajeje icyo kintu ko twe tujejwe amafaranga nduhave tujya muri byose kuko ari abantu muri minsi batwita ngo turabashikira nkangi bature dossier naho nyene niba abandi bashaka kudushikanayo ubu turagerageza gushira amarimite kira muri wese akajya muri domaine yiwe mugari kiyundiro twaronse turagishikiriza ubundi ni cyo gituma ngaha ubu nashaka kugenda rimwe mwabinsabye mwandungitse kabaje wagiye muri domaine itari kwawe ni mungabo twavuze yuko tuza kugishiriza abantu Honorable Georgine yasize ikintu cya minisante iyindi migi ko twoyikorera ko muri stabilisation tworaba yuko ukora disposition ivuga bya by'amaresources rare nuko n'izindi zose zitabaye teni en considération twokiraba ko se tuko babasavye note ngene bagishira mu ngiro kuko kishiramo ni kimwe ngene tugishiramo mu ngiro pour stabiliser tout le monde naco ni kindi Honorable Podi yaterereye interano ku bijanye na execution budgetaire ko twekana neza amafaranga y'amafond bijanye n'ikibazo muri ministre wa education bajati none ko twashyizeho ijya tax ya 0,5 kuba decreter bose nizere ko nzoyabona ahantu yegeranije ry'amafond yo kugira twubya vy'intebe ainsi de suite nibaza ko nayo iyo ide yoba nziza kugira les fonds icyo zabaye crazy abari cyo zikora amélioration y'amakuru ku bya digitalisation niki navuze digitalisation yakorwa muri bya titre foncier bya ID ibi by'amamande routière n'ibiki n'ibikaya amadijation menshi yakora kugwa kugira dushobore kubikora gusa habasigaye yuko abazobikoresha bavyadopta nk'ubu birababaje nko kumva nk'umuntu mvuge ibi bavuga yuko ngo twe tujya muri byose murabona yuko ibi cya titre foncier cyari kimaze 2 ans amahera ajya muri budget muga tutabona amara yinjiye mugabo ko twabonye ko gishobora kuduha amafaranga kandi n'abantu bakaronka amatite ari sécurité twace tuba obligé kuca tukijamo duciyemo na ministre wa justice twe twabona ingorane d'abord yuko tuza ngaha tukishuzwa amakuru hanyuma tukaba twashyize amafaranga kuri ligne kugira babikore hama muri titre foncier n'ubu ubarabivuga ati bijya n'ibizokunda ukabibigwa n'umuntu wo muri titre foncier nukuvuga naho waje kubimwempoza navyo ashaka kuko vyatuma abantu bamurondera kugira mufashe ibi ainsi de suite wenye niyo ivyo mutangwe n'ibizokunda mugabo no munsi y'aba miliyari turiko turingiza hajya uburotegezwa kureponda kugira bene gihugu baronke ya titre rero mu kwe wa mbere ni le 23 septembre niyo twihaye comme deadline kuko wa mbere yatangiye kuriha le 23 mars komite yeko ivuga yuko ni 6 mois après il faut ko wa mbere yatangura kubironka le 23 septembre mugabo kacyubyigo no muntu wo muri titre foncier ngo ivyo ni bizokunda ariyo problème rero ya appropriation kuko biza bibakura muri ya avantage baronka ari licite mbe bibaza ko karanga muntu bayanka kubera iki kubera bazi yuko izokiza mu ifumbire ize mu ikawa ize mu bintu byose nibaza rero yuko ibirero nibisubira inyuma cyo tuko turakora Honorable Ernest yacaga ku cyamazu ari Dar es Salaam azoca kora iki burya amazu ya leta nibaza ko atazobura icyo azokora gusa nuko mwabivuze kuko yakivuze kuko capitale politique ni Dodoma bari ko bobija bose ko baza nuko natwige hazogera igihe tubobija abantu kuza kubaka igitega ubwizo bafise ngabazoca baziheba ifoko twiyumve nke tuzikoresha kiya Paris ndakira ko nakivuze no kuraba ngene tugurisha ijyanzo tugagaruka mu bandi ahantu hari ameze neza kuko niyo mukuru w'igihugu wamwakiriye
normalement y'igihugu kimeze neza mufite ambassade aba yakira abakeneye kuri ambassade niyo kuko hageze ko ajya kwakira abantu akavuga ko agiye muri iyo quartier sécurité y'icyo gihugu nimwemerera ikimubwira ariyo zone utarengamo icyo rero kiradukora ko nibaza yuko umushikiranganje bigeje bari bikuye ko n'abandi nzo dufatana honorable Louis yasubiye kuvuga cyasoka bude 43 baragihinyanywe na anticipe ndakivuga mugaje ibwanye nashaka ko soka bigumamo kuko ngende umukiriya ngenda aho mfite inyungu kuko nta kindi ndondera kuba tareyo shira mu mufuko tuzohurira tusemplima mu marosete nza kuriha amafacture. Honorable Sylvestre yavuze ikintu cya titre nabonye yafashe umwanya no kuri yazisomye zi article aravuga ko ari nyinshi ko zitategezwa kurenga 10 ko buzirenga 46 ko zikora ku bugingo bwa donc kuri droit de l'homme burya tugenda kuraba ibintu bikora kuri droit de l'homme ni byinshi none mbona ko bima avantage none kuvuga uno munsi yuko nabivuze ko ari giya cya obere nitwamubuje gukora handi hantu turiko turakinga kuko twarabibonye ko byabaye kandi sindi ko ndarejifera kubera umuntu on regarde les expériences z'ahandi natanze exemple ya Banque Mondiale kubera ukibi uri fresh ugishaho ibintu none uno munsi munavuye muri documentation mu bindi bihugu uremerewe gukora handi hantu ubwo nyene ko mufise amadosiye menshi ari classé ahajye sinemereranya namwe biko ari droit de l'homme twarenze kwiye hanyuma vyo kuvuga yuko ama article 240 243 amadérogation sur les articles itegezwa kuri tuba dans la loi sur les procédures l'activité de révision des 3 textes fiscaux il est inévitable alors test ya mbere sur TVA yindi sur l'impôt sur le revenu yindi sur les procédures biri prévu muri exercice 26-27 ajya amategeko twagiye turaderuja ari prévu muri exercice mugamo kurindira yuko ndonga amategeko mashasha mbandiha ubwo iyo derogation kuko iza impermeta kuduza no kukinga ngena amafaranga akoresha nous sommes conscients iyo préoccupation mwavuze yo kudezangurja la loi des finances tuzobikora mugabo mu dupermete uno mwaka hanyuma tuzosha tuvyishura hariya icyo nicyo nosaba ubaha abashinga amateka yuko twogikorera kuko birasaba umwanya kugitegura ihinduka nama loi yose yavuze si kintu mindura ubwo nyine mugabo la loi des finances ni kintu mindura d'une année à une autre sinibaza rero ko twayikoresha umwaka umwe ubuzima buzoca bahagarara mu gihugu cy'u Burundi iyo dushira ama ordonnance burya nafise ingufu cyo kimwe ni na loi des finances nibaza yuko mutwemera tukabikora mwavuze n'icya assurance ijya article 242 bijya bya assurance donc la loi nayo nyene ni loi itegeza gusubira ama assurance hanyuma pour terminer on n'est pas en train de légiférer par rapport y'umuntu umwe canke babiri ça c'est un constat kandi turabona yuko biza guhungabanya ivy'ubutunzi bw'igihugu rero mu kurangizanya n'iteka nashaka nsabe yuko iyi derogation